dutangure tuba musa Sabasi. Nakoze cyane. Mbega ku mazina kutazi Sabasi ninde? Amazina nje ni Sabasi Nkurunziza, ndi umuproducteur wa filme. Nkaba umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana, nkaba créateur de mode cyangwa umunyamideli. Hama Sabasi arubatse, ushobora kumwita Papa Praise cyangwa Papa Precious. Ikiganiro tubashimire bakiriho, mbega yumvise ijambo tubashimire bakiriho ari kubwiki? Ati yumvise ijambo tubashimire bakiriho ari kubwiki? Tubashimire bakiriho, numva tout d'abord ni titre nziza cyane kuko abantu ni kenshi bibuka umuntu yatakiriho, bakamutera amashurwe, bakamuvuga ko ibyiza, ariko kandi byari byiza yuko umuntu mushimira kumva ashobora kunezerezwa nuko yumvise ko amushimiye, kuko gushima ni ikintu gikomeye cyane kinanira benshi, ariko arico twategerezwa gukora. So tubashimiye bakiriho, kuri jewe numva yuko ari gushimira abantu ugifisa akanya n'abagifisa akanya ko kumva ishimwe ryawe. Nuko ikiganiro tubashimire bakiriho, tuza kuyagana nawe byinshi, tufise byinshi tuza kubaza kuva ukiri umwana gushika kuri no saha, ariko abafana bawe hane bashaka kumenya mbega Sabasi wo mu bwana ari mu ntoki. Sabasi wo mu bwana nibaze ko ikibazo kiri un peu compliqué. Ngerageza gusigurira abafana bawe. Yego, ariko n'umwana yakuze nk'abandi bana bose. Yego, tumuyagiye arakora kiri umwana rero. Yibuka ibyo nibuka, jewe natangwe gucuruza nkiri mwana muto cyane. Gucuruza ibiki? Narakunda kurondera utuntu tumpa amafaranga kubyo nshobora kuronka akantu ari je ndakiguriye. Ndibuka naracurujije ikaranga, naracurujije byo gutembereza. Oya, bya binduguro gashira ahantu ugatereka. Yego, ibitumbura, narakora ibitumbura ndiko ndiga fizikaye. Ibitumbura navyo naje kubikora, no kuvuga ngo nkaba ndiko ndiga ndonse umukiriya nkagenda nkacuruza. Yeah. Rero nakuze nk'abandi bana bose, nta kintu novuga do special no. Mu mashuri byari bimeze gute? Mu mashure mu bwana bwanje nari maladif, naragwaragurika, ariko mu mashure byari byifashe neza kuko naba mu bambere. Yeah. Uza gushika rero uhejeje amashuri, nta twensolite wibuka uba warakoze? Utwensolite nibaza ko tutabura, ariko two wibuka. Hari insolite imwe mbaye ko mu ishure. Nari muri secondaire, narize niga nitegurira ikurumengo ari biologie. Ndiga nk'abandi bose bisanzwe, hanyuma sinzi ukuntu byagenze, hari ukuntu ndiko ndiga nashobora guprepara nk'ihi bibazo nk'iha n'inyisho. Rero ndabishira ku rupapuro. Ariko nta interrogation twari twiteguriye. Nyagiye bashobora duhereza interrogation non avertie. Baduhaye non avertie kubera nize, ariko ntazi yuko ari ikibazo ndiko nditegurira. Numbona bya bibazo niha nibyo umwigisha tubajije, ariko numva harimo utuntu tumwe twagiye turacika. Amajambo atangura aracika. Sinarimenyeye gutrisha, nsokora rwa rupapuro. Sokora rwa rupapuro nigiyeko, ndarushira munsi iyo rupapuro ndiko ndandikako. Rakoporora. Kugira ngo nkoporore. Bivanye ko ari ibintu ntari menyereye, ubwoba bwinshi, ndajugumira bimwe byatari. Umwigisha carambona. Araza arabona yuko nyereyo ya insano vapa, ariko nari namaze gukubita gakudeye, nabonye bya bintu bitangura. Rero simfise ukurundi bucomore rwa rupapuro ngo ndarukuremo. Mwigisha caza hagarara hejuru yanje, yabonye ukuntu napanitse, ndiko ndapapa, nabuze ibyo nandika, urugwa rupapuro go munsi rucomoka, ubwo hejuru nyene nagize ibibazo. Yaragufashe? Yarafashe. Caza arahagarara hejuru yanje, tout d'abord yarumiwe. Yarabonye ngira yavuze ati no muntu ntamenyere gutrisha. Hanyuma aca aramfata, afata bya bindi impapuro zanje arazitabagura. Azitabaguye nyene, urumva abandi bariko barakora interrogation, ndabona nyene ko bwanje buheze, narakunda ishure, ndavuga ati karabaye. Ariko mu nyuma sinzi umutima yagize, ngira ngo yarabonye yuko ntari umuntu amenyereye kubaga. Acambira ngo ntorundi rupapuro ntangure gukora.
nca ndatora urupapuro nca ndandika pasukuru mva vyo namaze maze kuvyibuka gukubita gakude basha nca ndashunguruka byose naciye ndavyibuka ndashunguruka byose urupapuro nca ndamuha narose amanota meza cane nyagihe ariko arambwira ati faut faire attention byo wakoze ntuzobisubire nuko Sabas aja kwisanga mu sinema gute rero Sabas yisanze muri sinema sikera cane natangure mu ndirimbo amasinema ndabayemwo narahejeje ishure narahejeje kaminuza hama uko vyagenze twari dusanzwe tuziranye na Kamikazi Sandrine twari tuziranye muri Hope Church bantumira kuririmba mu bikorane vyabo wewe yarasanzwe akina muri Faraja Group hanyuma mbona ndabishoboye bari bafise script bampa script ugenda umuntu afata n'ingoga mu mutwe nyene urumva nubwo script nari ndayibonye ubwo nyene sinatinya kamera kubona nsanzwe ndi muririmbyi nja mu bikorane urumva mu bintu by'abantu benshi umva ico gutinya kamera ntaca ari kirimwo ndabikora avuga ati wow mubikoze neza cane rero baca bantera intege bambwira ati ifo yuko bandanya mu nyuma arasubira ategura n'indi ya kabiri yitwa urugo nyene arampamagara nari umugabo wiwe nkina ndi umuntu mubi cyane nakinye ndi umuntu mubi cyane mu rugo ariko nahone bantera intege ati wabikinye neza cyane mu nyuma ntangura guhamagarwa na Abel nkina muri ya filme yiwe Paradiso mu nyuma nkina muri My Family mu nyuma mpamagarwa na Fanny Lavine muri filme Umupfakazi hanyuma ndavuga ati kubera iki jewe ntogerageza un jour twari twagiye ku mpanda twagiye gushingura uwitavye Imana ngira inspiration ndavye imva zihari ndavye umuntu akantajyamamwo ndavuga ati rega kumbe parcelle umuntu afise ku isi naka nino mva imva niyo parcelle umuntu afise ku isi parce que ibindi byose umuntu ashobora kubirondera ushobora kurondera imiduga ushobora kurondera amazu ushobora kurondera ubutunzi bwinshi ariko ugiye nararavye umuntu numwe baba barahambye mu modoka ntawe umuntu numwe baba bahambye muri etage ntawe bose nsanga nakantu gatoyi gasa nakangana ndavuga ati rega kumbe ku isi umuntu parcelle tuhafise ni cyane biva kweri kitwitaho cyane iby'ubugingo kweri kitwitaho cyane ibyo mu isi tutegera twimvira ati mbega inyuma y'ubu buzima ni haba hari ubundi buzima bizogenda gute ko dutegekanya tukaziganya kazoza tukaziganiriza kazoza mu by'ubuzima bwo ngaha mu isi eske inyuma y'ubuzima turigera tuhiyumvira cankora filme yitwa ubuzima ariyo novuga ko natanguriye ko filme ubuzima ni filme ya gospel yigisha nyene yuko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima iyo filme ica yakigwa neza cyane jewe nkikora navuga ati no filme nzokora nka parti nka zine canke zitanu numva gusa ya nyigisho ya inspiration nagize iyo nyigisho ntegezwa kuyitanga numva yuko hari umwe canke babiri shobora gufasha intahe zisha ziba nyinshi rero bantu bamwe bakambwira ingene ubuzima bwabo bwahindutse abandi nabo bakashingira intahe abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza hagiriye abantu bamwe bibaza ko ndi pasteur kwera nasenga cane nkaduga ku misozi gusenga abantu bamwe bakampa imitwaro abandi nabo bakambwira ndabasengere abandi bakambwira ibyo bahoramwo nkabafasha ngenda ndabafasha gutyo mu nyuma ntahura yuko filme kuri jewe ikwiye kuba podium Imana impaye aho nshobora gutanga impanuro aho nshobora gushikiriza kari ku mutima aho nshobora kuvuga ijambo ry'Imana rero mbonye yakiriwe ubwa mbere navuga ati naho noronka 5000 5 mundu yabayiravye abantu 5000 numva ari benshi cyane bo babaronse izo nyigisho navuga ati noca mbana nyigashagashika no kuri parti ya nk'icumi igitangaza cagiye kuhaba mu masaha 28 yari maze kureza 20 ari rya mbere ndavuga ati wow numva Imana inteye intege ca ndabandanya nta abantu bagiye banshigira cyane cyane nizo zagiye zimpa gukomera no kubandanya ndabandanya ndakora film ubuzima igeze kuri partie 27 sinayugaye sinatanze final parce que numva yuko ari story ishobora kuzobandanya mu nyuma ikibazo hari tubazo tumwe twagiye turaba ariko gushika nubu abantu baracanyishuza filme ubuzima kandi ndashobora kwibandanya kugira ngo nshike aho nanipfuje kugera ariko hagati aho tuca dukora filme
umwansi filme novuga ngo yarakunzwe cyane parce que ubu kuri YouTube ngiye kuraba ngire mu ma 400 combien yo yarahera yo yarahera yicaba ifilme yampaye n'amahigwe yo kuronka agashimwe muri Festicab muri 2022 yabaye ya kabiri deuxième court métrage ncangira intege rero niho gukora nino filme yo turi kubu ingaruka series n'izindi abantu batarabona ariko ziriko zirakorwa nuko tukiraho mbega impanuro mutanga murabona ko zishikira bajya mu mwazigene ko zoshikira ego jewe no shima Imana mvuga ngo zirabashikira ahubwo zinabashikira no ku rwego rurenze ugomba nari niteze parce que intahe no ninababwiye ko intahe nizo zatumye ngira intege zo kubandanya gukora abantu bagiye bashingira intahe nubu uyi nakira abantu benshi kuri telefone bamwe ndabarangira amagize bagende basenga aho bogenda bagasengera abandi nabo nk'abasengera abandi nabo nkagira gute abandi nabo nkabaha impanuro mu byo babajije hari usanga afite ikibazo kijanye n'ubuzima kambwira ati bino bintu muri ko murakina byatushije ku buzima bwanje ndi muri situation mezuku narabuze ico mfasha nkamuha impanuro kandi ugasanga nyuma baragaruka kunshimira ati impanuro mwamaye byagenze neza rero impanuro dutanga jeno vuga ngo zirashikira abo twazigeneye ahubwo ku rwego rurenze ubwo twari twibaza parce que uza gusanga uri kuraronderwa n'abantu abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bose bakubwira canke bashima bashinga intahe yingene bagiye bafashwa n'impanuro dutanga muri film tugaruke ku ngaruka series ngaruka series ni zihe ntambanye mu marahuye nazo kugira novuga kuva ku ntango gushika kuri no saha ingaruka series intambamye zozo ntizibura mu kazi ariko nama mvuga challenges iyo zije kenshi soit ziba zije kudukomeza canke kudusenyura ariko ni twebwe bo kumenya mbega tuzi identifier gute tuzihe objectif yihe ama challenges menshi aza jewe numva araya baje kunkomeza kugira ngo mbandanye mbemire mu gikorwa mbandanye gukora rero hari ama challenges amwe yagiye aza cyane cyane murabona yuko hari gihe dukora ugasanga turagira periode tutubura amatara gukora ugasanga nibibazo abantu babavuga twebwe twamenye gutanga par semaine ingaruka misohoka chaque mardi hari gihe rimwe na rimwe dutamasango bivanye nuko ivyuma bidasezerana canke twabuze umuyaga nkuba ariko hagati aho ni story irimo amafamiye menshi atandukanye harimo na famiye yo mu Rwanda aho imipaka yugariwe yarabaye akabazo gato kubera bugaye mu ndwi nyene bategerezwa kuza twaramaze gutegura abaza mu gakinirino yes baraza tugakina hano mu Burundi tukagenda tugakina no mu Rwanda ikinirwa mu bihugu bibiri kanyuma rero urumva yuko cace kibi kibazo kubera bo bashaka kuza bica biranka yuko bashobora kuza kugira ngo dukore ariko mu nyuma ivunitse ica yiga n'ingene icumbagira twaramenye twararonse uburyo dushobora ico kibazo kugwaza ariko mu nyuma turava turashika no kuri objectif yacu mu misi iheze ngira ngo niyo twari twari muri tournage mu gihugu cy'u Rwanda kandi turashima Imana kuko vyagenze neza cane no kuvuga ngo babandi mwari mukumbuye mu ngaruka series guhera kuwa kabiri w'indwiza sinzi yuko kino kiganiro kizoba caramaze gusohoka kigitegezwa kuba cyasohoka ego ariko mardi bazotangura kubona babandi intare y'ingore d'amour irunga n'abandi bari bakumbuye batari baherutse kubona mu ngaruka dusanzwe tubona amanuze nyamagroup amwe kenshi usanga batangura n'abakinyi mu nyuma baherezanye nabo mbega muri Sabas company ndiko bimeze ivyo birashobora kubaho bivanye n'imvo nyinshi gusa nibaza yuko nuwo twovana tutuba twashwanye oya ntitwa twashwanye soit ashobora kuba occupé n'ibindi bikorwa ugasanga nta mwanya akibifitiye soit ashobora kuva hano mu gihugu kaja mu kindi ugasanga ntibimworoheye ko abandanya akina canke agahitamwo kuja gukina mu yindi group ariko naho nawe yogenda kuri je babara amahirwe kuko nambayo baraciye muri GN Films hanyuma akagenda agakorana n'abandi abona yuko arimwe akarusho kuri je mba numva ari umugisha udasanzwe ni zihe mpanuro utekerera imigwi novuga ya filme ndundi iguma isambuka buri munsi icambere na mbere nagira ndababwire yuko gukorera mu bumwe n'ikintu gikomeye kandi gusambura kenshi usanga usambuye ico utarubaka
parce que nibaza yuko aho turi niveau filme iriko hano mu gihugu twese turiko turiyubaka rero kugira ngo usambure wari ukiri mu bwubako ubu uri kurasubira hasi rero ico nosaba nuko tout d'abord vyokora abantu bumva yuko ari umuhamagaro wabo hanyuma nikibe igikorwa cyo gufinatisha ntubumwuga wo gufinatisha ahubwo bumve yuko ari ikintu bategerezwa guha valeur abantu bazoduha agaciro bivanye n'agaciro twebwe twihaye kuko kenshi abantu batugura bivanye n'igiciro twigurishako wigurishije make bakugura kuri yayandi wigurishije menshi bakakugura kuri yayandi nyene donc umuntu wese nihe valeur n'igikorwa ciwe hanyuma yumve yuko ategerezwa gushika kuma objectif yiwe rero gusambura si vyiza nubwo bishobora gushika hari usanga hariho ama raison inévitable nyene urumva ugasanga nta kundi kuntu vyategerezwa kugenda ariko dimwe dukore mu bumwe dusenyere ku mugozi umwe dushigikirane dufashanye naho hoba harimwo concurrence gira concurrence positive kumva yuko ushaka gukora produit nziza guha abantu produit nziza ariko produit nziza udashaka kononera uwundi muntu udashaka gusubiza hasi uwundi muntu kuko nasanze zino ngorane tuzifise cyane mu banyafrika kumva yuko umenga wewe ubaye igitangaza abandi batakivugwa canke abandi amazina yabo yaribagiranwa ukumva umengo nibwo buhizi ariko kuba igitangaza bigaragara iyo uri mu bitangaza byinshi iyo inyenyeri yawe yakakuruta izindi nyenyeri ziriko ziraka niho umuntu ashobora kubona wow ijya nyenyeri iri special plus que les autres ariko yatazi hari ubusanzwe rero nitwumve yuko yaba imigwi y'abakinyi ba filme cyangwa abakinyi ba filme abategura les réalisateurs twumve yuko turakeneraniye kandi iduga rya mugenzawe wumve yuko utegerezwa kurishigikira ninaronka ikintu kiza gutuma naka aduga reka aduge parce que umugisha wiwe ushobora kumbera umugisha cyangwa kazobe umugisha uzonkomokako cyangwa uwundi muntu Ega muri GN Films tutabeshanye nta bakinyi bamwe basanze babavuga ni akayikaruro duha mu bakinyi novuga basanze bari muri GN Films basanze bavuga tarakabanga oya muri GN rero amahigwe mfise n'ubuntu dufise muri GN Films dusa nuko turi umuryango dusa abakinyi baho turi umuryango turakundana turubahana en plus muri GN abantu benshi baje hamana ngora nuko sabasajya kwisanga mu ntore nindi gute okay intore ntindi ubyo nayibayemwo hari ibintu umuntu yovuga abantu bagatwenga Amede hamwe na Fiston akaba ari bo basanzwe bayoboye BMT baraje kundondera barambwiye ko bankeneye bifuza ko tuganira baraza turicarana hano muhira ariko baje nari maze iminsi ibiri nagize indoto mbona abantu baje kundondera ngo dukine film mbona filme igize umugisha irakunzwe irahitinze igira kure cyane no kuvuga baje bakibimbigiye na cenda babwira iyo ndoto ndababwira ati ino filme biraboneka ko ari filme izogira umugisha nubwo mutaranayimbwira ntarayimenya parce que iminsi ibiri imbere yuko mwe muza je nagize indoto numva kino kintu tugitirekwa yes rero nshanda babwira ati nta kibazo hanyuma urumva Amede ni umuntu sanzwe nzi umwanditsi mwiza cyane Fiston umuntu sanzwe nzi bakorana neza kandi bakora ibintu bitomoye bimeze neza hanyuma nanje nari ready gukorabora n'abandi bantu uko nsanzwe korabora twarakoraboye na ba Abel ba Kamikazi ba Fanny Lavine n'abandi ndi umuntu akunda gukorera hamwe n'abandi gukorabora n'abandi numva yuko ari ikintu gisanzwe ntegerezwa gukora mfashe nkuko nanje nafashijwe hanyuma turavugana bambwira story bambwira byose ba script turatangura gukora intore ntindi Imana tugirira ubuntu tugira umugisha udasanzwe murabona yuko ari filme yakunzwe iri kiragera kure cyane nuko
novuga yuko yigeze guhagarara igihe yaheza novuga igisezo ya mbere iheze yarahagaze mu nyuma bacavuga yuko byavuye ku bakinyi ndavuga ko cy'abafana kubera abafana murazi ko basanzwe bavuga ibintu byinshi bavuga yuko byo byavuye kuri Sabasi abandi kuri Alvera abandi kuri inde we ngicyo kintu ugivuga kwiki okay ivyo abo barabivuze canke babivuga bibaho parce que ikintu utazi kenshi wibaza byinshi nivyo uvuga rero ukiyumvira yuko ivyo uvuga ari byo ariko ivyo byose bavuga nta numwe bari babibwiwe nta numwe yari yabibabwiye nibaza yuko atari ya media yari yababwiye ngo intore ntindi hagaze kwera iki tout d'abord abantu ifo ko bamenya intore ntindi uburyo ikozwemwo ngira ngo abantu muri ko murabibona biratandukanye cyane na filme nyinshi kuntu zitegurwa cyangwa ko zateguwe izizo nga mu Burundi yes gute rero ni filme yitondewe arayitondera ayifatira umwanya munini cyane kandi itwara uburyo bwinshi cyane rero mwico gihe abafise ukuntu yatunganije ingene ibikorwa bitegerezwa kugenda nivyo abafana kubera baba bayikunze bavuga ati zana duhe gira gatatu mundwi urumve duhe gatatu nkuko batubwira ngo urumva ngo umuntu araheza kuraba film akaca kubwira ngo gushira ku yindi part ni ibintu bitabishoboka ntibazi uburyo bitwara uvuze uburyo tugerageza kugishira ku mayange ugerageze yuko uburyo harimo amafaranga uburyo harimo umwanya uburyo harimo ivyo bintu byose bumva nyene le materiel ziba zikenewe kugira ngo ico gikorwa kive mu nyandiko ahubwo kije mu mashusho n'amajwi bya bindi nyene ushobora kuvuga ati ino ni filme yuzuye yakozwe rero abo bose nibaza ko amedetari yari yababwiye ariko kandi murabona yuko ivyo biyumviriye atari byo kuko ubu intore ntindi iriko iraboneka irikiragaragara nuno musi hasohotse ntuze episode ya kabiri ya saison 2 ego kandi no birabandanya na vendredi muze murakurikirana kuri BMT intore ntindi urumva iraboneka ntivyavuye ku ma disponibilité yacu canke kuki ahubwo twari tumaze n'igihe kinini wanashaka twarahejeje gukina nivyo batamenye haraheza amezi mishi twarahejeje gukina ariko ikorwa biko biratunganywa neza bariko baramonta bagira gute peut-être bashira ku musozo ivyo bategerezwa gukora hanyuma igihe bateguye kwitegerezwa kugaragara abantu bayibonye ubirikiragaragara Sabasi tumura mu ntore nindi tukamura mu ngaruka tukamubona hehe mbega uyu mwanya kujira bikugendekera gute birakorohera ntibigoye cyane kuko igikorwa iyo wamaze kucemera ukacemanga uba uri obligé no kucihebera no kuvuga no kugihereza umwanya hanyuma nabantu dukorana neza cyane tufitanye collaboration nziza ababaza ati Sabasi arafise imisi yo kuja gukina ingaruka hanyuma nanje n'ingaruka si nja muri shooting imisi yose kandi ntitwama turi muri montage hari igihe tuja kuri terrain tukavuga ati periode runaka tuzoba turi kuri terrain periode runaka abari abo abajejwe montage bazokora gukora montage no kuvuga ngo hariho periode nanje nshobora kuba mfise ama temps libre ayo dushobora gukoramwo n'abandi bantu rero twaravugana ati umunsi munaka n'umunsi munaka nzoba ndi mu ngaruka hanyuma nanje nkabanze ati umunsi munaka n'umunsi munaka nzoba ndi mu ntore ntindi naho ziya gatatu naho ziya kane I'm ready bisaba kwipara tukiraho nyine Sabasi n'umuntu dusanze tuzi yuko aririmba indirimbo zayagize Imana agakina cinema ibyo bintu bibiri kubifatanya birakorohera kubifatanya novuga ngo ntivyoroshe kuko nibikorwa tout d'abord byose bisaba amafaranga kandi amafaranga bisaba sinibaza yuko vyoba bica biyinjiza canke ngo bice bimpa inyungu ishobora gutuma nshobora kuza ndavuga ati ubu ndakora uko nshaka sometimes ndaba bloqué par les moyens no kuvuga ngo bwa buryo y'amafaranga indirimbo vyo urabizi yuko indirimbo imwe ishobora kugutwara n'imiliyoni zingahe arakaririmbo k'iminota 4 minota 5 rero urumva kandi za miliyoni zitanu wowe ushize mu ndirimbo so kuvuga ngo urafise moyen iyo ko y'amafaranga ngo acagaruka n'umurimo w'Imana n'igikorwa c'Imana ni nkishikanwa ubutanze either ashobora kugaruka canke ntagaruke mwico gihe rero hari gihe usanga bitakunze yuko ushobora gukora nkuko ategerezwa gukora ariko no humuriza abakunzi ba Sabasi n'umuririmbyi ndababwira yuko mazimisi ndiko ndakora ngiye kuba urutonde rw'indirimbo zitandatu
vuba mugiye gutangura kuza murazumva kuvuga ngo na ya periode mwari muzi ngo Sabas aricaye, Sabas ntiyari yicaye yari karandika yariko arakora igihe rero kigiye kugera abantu batangure kubona bimwe mu byo nariko ndakora muri no periode babona umengo sindiko ndakora nuko ikiganiro tubashimira bakiriho tuje mu cugira kabiri no gushimira Sabas gushika kuri no saha nabahe bantu yoshimira cyane nuhe muntu yoshimira okay abo gushimira ni benshi cyane reka ntangurire mu gisata ca filme kwera cyo twavuze ko cyane ndashimira abo bantu batumye ntera intambwe haja nkakora film abo bantu bambereye inspiration canke abo bantu bankwemwo bwa bwoba canke abo bantu bavumbuye impano yari muri jewe no mu gihe ntari bwayimenye harimo Sandrine Kamikazi ndamushimiye cyane gose kuko urumva yuko niwe yatumye ntangura kugaragara muri film Musi y'Ijuru ndashimiye cyane na Abel Nduwayo nawe niwe muntu yabaye wa kabiri kumpamagarukira muri filme yiwe Paradiso ndashimiye Fanny Lavine niwe yabaye wa gatatu kumpamagarukira muri série Umupfakazi ndashimiye BMT nshimira Amede nshimira na Fiston bo banyize kugira ngo ashobore gukina muri filme Intore Ntindi ariko kandi ndashimira abafana banyakirana urukundo banyakirana ugweze bampaye intege zo kubandanya baranyankuhajije nababwiye yuko nigihe natangura filme ziwanje nk'ubuzima n'izindi zagiye zitera imbere nibagiye gushimira na Libert niwe yakoreye filme yashoboye kuba ya kabiri muri Festicab Intore Ntindi yampaye amahirwe yo kuba the best actor of the year umwaka uheze 2023 nabaye meilleur acteur de l'année urumva ayo ivyo ni ibintu nagiye nshikako ari uko nafashwe ukuboko n'abantu rero umva abantu nabo gushimira cyane bumve ko Libert mvuze Libert bumve Libat Soro ego hanyuma abo gushimira ni benshi cyane ndashimira Emma Blue niwe twatangiye gukorana muri filme Ubuzima ndashimira Enly niwe mu producteur turiko turakorana ubu kandi abikora neza cyane gose ndakubwiye ngo bravo kandi thank you so much for supporting me hanyuma ndashimira ba Joachim aritanga no mu Rwanda niwe twajanye niwe rikora amfasha gufata amashusho shimira nabo bantu bose GN Films bajya bakinyi bose bari muri GN abakinye mu Buzima bariko rakina mu Ngaruka abakinye mu Mwansi n'abariko rakina mu zindi nibagiye brother yitwa John K turafise filme turiko turakora sinobivuga ko byinshi kwera itarasohoka ariko twaramaze gutourna ibikorwa bigeze kure ariko kandi n'umuntu yitanga aciye bugufi ataraba ugwego ageze ko ahubwo ashobora gusupportinga umuntu wari we wese ni benshi sinobavuga ngo ndabadondagure bose ndabamare ariko mwumve ko ndabashimiye mukiriho turi mu kiganiro bivuga ngo bashimire bakiriho rero nanje ndabashimiye mukiriho nshimiye abakunzi banje ariko kurande rw'indirimbo ndashimiye cyane umupasteur yitwa Nibogora Gervais ari yatumye ntera intambuko kwinjira ubwa mbere muri studio hashimira mu producteur yitwa Claude niwe mu producteur yakoze ijya ndirimbo Tangazo la Mbingu na ziriya zindi zose album nagenda akora nukuri baramfashije kuba nageze aho ndi no munsi nukuri ndabashimira cyane Pastor Jackson Mama Baby muririmbyi Imana bahezagire ni benshi gose ariko ntibagiye kandi mu pastor yitwa Emile wo muri Hoshe Ingozi rero sinobadondagura bose ngo ndabamare ariko wumve yuko ndabashimira bivuye ku mutima ndashimira abakiriya banje bo muri Sabastyle Company abaza nkabambika amafaranga yanyu mumpa sayo kujya ngo ntagate ahubwo aja mu bikorwa amfasha gusohora indirimbo akongera akamfasha gukora filme ni mwebwe ba manager banje umuntu yategerezwa kuba wa mbere ariko ngize wa nyuma avec raison ni Madame Sabas Nkuru Nziza aho uri niwumva kino kiganiro umve yuko ndagushimira cyane Madame aransupportinga cyane Madame arampa ivyiyumviro urabona gukina filme ukazibona nk'umuntu akubwira ngo urumva ngende urumva abadamu razi yuko bafuha tuba turi kumwe n'abakobwa tugira gute ariko Madame ndamushimira n'ijya ncagurira muri casting akambwira ati wewe uberanye n'ujya ugenewe mukwiye gukinana so ndamushimira cyane aritanga aranshigikira aransengera kubona ashobora guhagarara nk'umugabo mu rugo nk'umukinyi kandi ivyo bintu vyose nkabibamwo neza nuko
abashigikira cyane gose nabo bandi boss mwambaye hafi mukanshigikira ntibagiye les médias bien sûr ama media niyo yatumye dushikaho turi mudusapotinga muvuga ibikorwa byacu ku ma radio ku ma televiziyo ku ma réseaux sociaux ku ma chaîne ya YouTube nukuri bose ndabashimira cyane byimva mutima sinovuga ngo ndabaheze ariko mwumve yuko ku mutima ndabafise kandi ndabashimira cyane nuko hari imvugo mu Burundi dusanzwe tukunze kuvuga ivuga iti iyo uramukije umukuru w'igihugu ntufuri impumyi ntufuri umukene mbega nawe niko wowe yumva iyo mvugo ko yo ifise isiguro nyabaki kuri wowe iyo uramukije umukuru w'igihugu ntubi impumyi ntufuri umukene I think not we uyibona gute iyo mvugo uyumva gute je numva urashobora guhuma cyangwa ugapfura umukene icambere uramukije umukuru w'igihugu so kuvuga ngo aca kugabira isi mu gihe wewe ukura amaboko mu mpuzu ukabandanya ugakora ubwo bukene nashobora kubukira ariko mu gihe ucugenda ukadamarara ukaja kuryama ngo nuko ngo wamuramukije ngo ntuzokena monsheri ubukene buzokwica tagisiguro rero ko bafana wo bibona gute hanyuma kuvuga naho ngo ntuzoba impumyi kweri kutogira accident amaso akavayo nukuvuga ngo ahubwo ndagituma umbwira uramukije Imana uramukije Imana nahone urumva ikiguha ibyo mategeko ko tegerezwa kugenderako naho je ntivyoherera ngaho yo insiguro reje no biha tout d'abord nibaza yuko atari umugani nibaza ko ari imvugo ntaziyo yavuye bavuze ko ari imvugo twebwe abarundi dusanzwe dufise nibaza ko atari na bose ahubwo nibaza yuko rabatarajijuka peut-être bashobora kuba bavyiyumvira gutyo kuko irevre n'umunyacubahiro irevre n'umuntu yubashwe ariko ntibisigura ko icubahiro cibuco gitahana oya uramukije umukuru w'igihugu icubahiro ciwe ntukimukura ko ngo gitahana oya ahubwo nivyo ubugize amahigwe yo kubona umuntu atabonwa na bose ariko bitobuza yuko uca gukora ngo uyikenure ngo wiyumviye ngo naramuramukije ngo birarangiye canke ngo ntuzohuma oya uburinzi butangwa n'Imana Imana nitanga ubuzima niwe yotuma udahuma nayo umuntu n'umuntu ejo aho musaba hari ejo ntabakihari no kuvuga ngo ivyizigira ahubwo twoshira ku muntu ivyo vyizigira tubishire ku Mana hanyuma umuntu tumusengere tumusabira Imana yo mwijuru bandanya kumuhezagira no kumufasha kugira ngo ibikorwa arimo n'amabanga arimo abandanya kuyakora neza nuko iyo ni siguro ya Sabas duheraheze tuvuga duti akajambo ubwira abafana bawe muri rusange akajambo no bwira abafana tudabona uko bashimira no kubashimira urukundo mu dukunda turarubona kandi natwe nk'ivyo twasezeranye gukora ndababwiye ko tuzobibakorera muri ko munasaba cyane filme ubuzima nababwiye yuko mu minsi iri imbere muzoyibona hariho n'izindi filme nababwiye zisanzwe ziko zirahinyanyugwa nubwo zimwe byagoranye surtout filme Ibohero ariko mwumve yuko zirahari hanyuma mwumve yuko n'indirimbo zirahari ico ndabasaba rero bafana beza Sabas n'umuntu yizeye ko atunzwe n'amasengesho amasengesho apana yo yisengera gusa ahubwo amasengesho asengerwa n'abantu wowe uri kuranyumviriza nivyakunanira yuko unshigikira nusengere niwasengera Imana izomenya ubugicamwo kugira ngo nshigikire hanyuma niwabona ikitagenda neza urandondera umpanure ungira inama umbwira ati buriya bigenda uko oliye de critiquer kuvuga ngo urumva ngo no ahubwo tuve muri ayo majambo atagira ico afashije umuntu niwabona ikitagenda neza nyegera umbwira ati Sabas ujya hano hantu wokora uko vyogenda neza nzogushimira uzobumbereye umwe mu bakunzi beza rero Imana bahezagire ngene mubana natwe ndabaha ikaze muturabe kuri GN Films kugira ngo mbandanye kurikirana ya filme yanyu mukunda Ingaruka series ariko kandi abakunzi b'indirimbo indirimbo zirahari ziriko kuri Sabas Burundi hanyuma Sabas Company iriho kubganyu na cyane cyane turi muri periode y'imanza twabazaniye ama style mashasha ibintu bimeze neza gwino mutagate hanyuma nanje munteze imbere ibikorwa bibandanye kugenda neza ndabakunda cyane Imana mwijuru ibahe umugisha mwinshi muri ku mutima kandi nanje ndabasengera Sabas tubashimire murakoze cyane